Sangwa amahoro nshuti mukunzi wacu wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biba bivugwa irya nino mu bisata bitandukanye mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndaguhaye ikaze, ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse neza bivanye n'aho udukurikira uherereye. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'u Burundi ndaguhaye mwiriwe, ndetse nawe udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndaguhaye mwaramutse cange mwiriwe bivanye n'aho uherereye. Utegerezwa gusa gufyonda sabone cange subscribe nawe utaravyondako hama ubandanye ushikirwa n'amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza. Umwe mu bazi neza uko ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwubatse niwe yadusiguriye ico bita gupapurana muri CNDD-FDD. Iyo ufise ibintu vyinshi cane baragupfunga ukavayo bakwatsa amatungo atari make. Evrard Giswaswa, Rajabu, umurwizatunga Gisiga, ejo bundi uwundi murwizatunga yitwa Silvestri Bendahamwe wa Dieudonné Murengerantwari baraciye muri bene ivyo bihe vyo gupapurwa amamiliyaridi biciye mu butungane. Iyo nararibonye ikaba isigura ko na Bunyoni hazopapurwa ibitari bike mu butunzi afise. Ndayishimiye ntashobora kubandanya yihanganira kubona umukeba wiwe afise amatungo angana uko. Iyo nararibonye ikaba ivuga ko ipfungwa rya Bunyoni ririmwo muri politike y'agapapu ya CNDD-FDD. Iyi politike y'agapapu tuzoyigarukako mu zindi nkuru. Ni politike y'abasuma ishobora kubandanya yica ubutunzi bw'u Burundi. Narirya benshi mu bihangange bariko baraja kunyegeza amatungo yabo hanze y'igihugu kugira ntibaze bapapurwe ivyo bivye nabo. Ndayishimiye na Bunyoni bariko barapfa umwina w'ubutegetsi. Ndayishimiye yaragenye Bunyoni mu bushikiranganji bwa mbere nk'uko yabisabwe na Nkurunziza, nk'uko kandi yabisabwe na Perezida Kikwete yahoze arongoye Tanzania. Hano abarundi benshi ntibazi inguvu Tanzania ifise ku butegetsi bwa CNDD-FDD. Ingorane nyamukuru Ndayishimiye na Bunyoni bagize nuko Nkurunziza hatarakiriho ngo abaje hagati. Basigaye ari abami babiri hatawugaba uwundi. Imyaka ibiri bamaranye muri leta yari iyo gutegana imyeyereka. Umwe wese yarazi neza ko hazokura uwundi. Ndayishimiye yamaze imyaka ibiri yiga ingene hazoheza Bunyoni. Bunyoni nawe nyene yamaze imyaka ibiri hategura ingene hazoheza Ndayishimiye. Ndayishimiye yamaze imyaka ibiri agerageza kugara amariba y'amatungo ya Bunyoni, yongera yibutsa ko Bunyoni hari umusuma yishe igihugu. Bunyoni ntiyavuga vyinshi ariko nawe yamaze imyaka ibiri hategura isenyuka rya Ndayishimiye. Uretse inyinyurana rijanye n'amatungo yabo, Ndayishimiye na Bunyoni barafise ibindi batigeze bahurizako muri politike yabo. Ikibazo kijanye n'imigenderanire y'u Burundi n'u Rwanda ntibigeze bagihurizako. Ataruko umwe yoba akunda u Rwanda kurusha uwundi, ahubwo kubera Bunyoni yabona ko gusubiza hamwe n'u Rwanda bikomeza Ndayishimiye akaba umukuru w'igihugu yemewe mu makungu. Ndayishimiye nawe yabona ingabo za FDLR zari mu Burundi ko zikomeza Bunyoni. Aha naho havuye ko Bunyoni na Ndayishimiye bagwanira kuco bita iragi rya Nkurunziza. Bunyoni agerageza kuba uwokingira amafuti y'ubusuma bwo ku ntwaro ya Nkurunziza mu gihe Ndayishimiye ashaka kuboneka nk'uwaje gukosora. Ariko ikiboneka nuko Ndayishimiye ariko arubaka inzira nshasha yo kwigarurira amatungo y'igihugu abanje gukuraho inzira zubatswe na Nkurunziza. Muri rya nyinyurana ryabo, Ndayishimiye yarinjije igitsindo gikomeye mu kubogoza Bunyoni muri Nyakanga 2022. Bunyoni ntiyemeye ko atsinzwe, nawe yarongereje akariro ko kurondera isenyuka rya Ndayishimiye. Nk'uwamaze imyaka 17 mu butegetsi, hari vyinshi Bunyoni ataragishoboye amaze gukurwa mu mabanga. Ndayishimiye ntiyaronse amakuru n'ivyemezo bikwiye ku vyo Bunyoni yategura. Niko biboneka mu rubanza rwa Bunyoni, ariko Ndayishimiye yibwiye ko amaze kumufata azoshobora kumukuramwo amakuru yose. Byaramunaniye rero. None bariko bapfa urupfu rwa Nkurunziza koko? Amakenga ajanye n'urupfu rwa Perezida Nkurunziza aba CNDD-FDD bose barayafise ariko bakanuma. Nk'uko umumenyeshamakuru Bob Rugurika aherutse kuvyibutsa, nta muco wigeze utangwa kuri urwo rupfu. Nta autopsy yakozwe ngo hamenyekane ikimwishe. Iyo ikorwa hariho abari bateguwe kwagirizwa ko bamuhaye isumu.
umupfakazi wa perezida Nkurunziza ni nawe yahoyahoye igihe hariko harakwiragizwa ibihuha vyo kwambika ibara bamwe mu batutsi bari begereye umugabo wiwe. Ikindi Bob Rugurika yibukije ni ingene ikiziga ca Nkurunziza kiterekanywe ngo abari bamwegereye bamusezere nk'uko bisanzwe bikorwa. Ivyo vyose birerekana ko ivyabwiwe abarundi ko ari umutima wahagaze giturumbuka bifise ikindi binyegeje. General Bunyoni yagiye kurongora leta ya Ndayishimiye atayobewe ayo makenga ajanye n'urupfu rwa Nkurunziza. Ubu siho bene Ndayishimiye bopfa ibijanye no kurondera ukuri ku vyishe Nkurunziza. Bisanzwe noneho bizwi ko aba-CNDD FDD badakunze gupfa ibijanye n'ingene indongozi zabo zicwa. Ikibazo kiri ahandi. Umupfumu Bunyoni haragirizwa ko yarondeye gukoresha umupfumu yitwa Emmanuel Ntikazohera batazira muhuza wo muri komine Butaganzwa mu ntara ya Ruyigi ngo amwicire Evariste Ndayishimiye. Nk'uko twavyisomeye mu vyo parake yagiriza Bunyoni, handitse ko Bunyoni yaguriye ipikipiki uwo mupfumu yongera aramurungikira amafaranga kugira amwemerere kwica Ndayishimiye. Parake yo ivuga ko Bunyoni atari asanzwe azi uwo mupfumu, ahubwo yamurangiwe n'umumenyeshamakuru Bob Rugurika mu kwa kane mu mwaka w'ibihumbi 2023. Parake ntivuga uko Bob Rugurika yoba yaramenye uwo mupfumu. Ico parake itandika ni ingene uyu mupfumu yari gushikira perezida Ndayishimiye kugira muhe ishano. Uyu mupfumu yoba yari asanzwe abonana na Ndayishimiye. Bunyoni yoba yarashatse guhindukiza umupfumu w'umukeba wiwe. Nk'uko tumaze kuvyandika, umupfumu Emmanuel Ntikazohera yaranyurujwe n'abacungera umukuru w'igihugu kuwa 25 z'ukwezi kwa kane 2023. Haciye iminsi itari mike harasubira mu mirimo yiwe muri komine Butaganzwa. Iyo minsi yayimaze hehe? Yariko akorayo iki? Tubibutse ko Emmanuel Ntikazohera hasanzwe yitwa ko hari umupfumu w'abakuru, ahandi yitwa umupfumu wa CNDD FDD. Ikindi parake itandika neza ni ivyo Bunyoni yireguye igihe yasambishwa mu iperereza ku bijanye no kurondera Emmanuel Ntikazohera ngo yice Evariste Ndayishimiye. Amatwi adusumira, Bunyoni yavuze ko yari akeneye gutohoza neza amakuru yavuga ko uwo mupfumu yoba ari we yahaye ishano Nkurunziza. Parake iravuga ko ifise ama audio yakuye mu biganiro vya Bunyoni na Bob Rugurika, ariko parake ntivuga ibiri muri izi audio. Amatwi adusumira hoba harimwo amajwi y'uwo mupfumu yiyemerera ivyo yoba avuga ko yakoze kuri Nkurunziza. Hano ndabibutse ko Bunyoni yagumye asaba ko bomuzanira uwo mupfumu muri sentare. Parake yaranse kumuzana. Kubera iki? Batinya iki? Kubera iki parake biyorohera kwagiriza Bunyoni ko yashatse gukoresha umupfumu mu kwica perezida Ndayishimiye, ariko nishake gutohoza ibivugwa mu rupfu rwa perezida Nkurunziza. Nimba parake yemera ubushobozi bw'abapfumu, nitohoze vyose kandi bwira abarundi bivugwa vyose mu rubanza. Gusozera, Bunyoni na Ndayishimiye ntibapfa ivyo kurondera ukuri ku rupfu rwa perezida Nkurunziza. Basanzwe basharikanye kuva kera. Bunyoni na Ndayishimiye bapfa ubugabo, bapfa amatungo adasiguritse bakura mu ntwaro y'akajagari, bapfa ubutegetsi. Umwe wese muri bo akeneye kwigarurira ubutegetsi bwose habanje guheza uwundi. Iyo ngwano yabo nta nguvu na zimwe idakoresha, harimwo n'inguvu z'abapfumu. Urupfu rwa Nkurunziza ni kimwe mu bigwanisho vy'iyo ntambara ya Bunyoni na Ndayishimiye, ariko hano ho aho bigoreye bariko bapfa umupfumu yoba avuga ko hafise ivyazi mu rupfu rwa Nkurunziza. Bunyoni na Ndayishimiye boba bageze aho umwe yoba yaragerageje kwiba umupfumu w'uwundi. Ni akamaramaza mu ntwaro y'abavuga ko bashize Imana imbere. Twame twibuka ko hatari abantu bashira Imana imbere, Imana yamye iri imbere. Umuntu arayikurikira canke akayiha umugongo. Ibindi vyose ni ububeshi bwa politiki. Ngaha akaba ariho nsoreje ino nkuru ndende yari yanditse ku rukuta rwa Pacifique Ninahazwe kuri Facebook. Ico utegerezwa gusa ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV, haraba handitse ijambo s'abonner canke subscribe bivanye na YouTube ukoresha.
urafyondako hama uba uduhaye intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro tubandanya gushikiriza biba bivugwa irya nino mu gihugu c'Uburundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi mu yandi makungu. Ugire ibihe vyiza n'umunsi mwiza.